umwami wacu abaho umugisha, mama wacu abagirire neza, mama wacu abahaze kuramba, mwarahezagiwe. Uyu munsi ndabazaniye ijambo riri muri Samuel wa mbere, igice cya 25, umurongo wa 23, turasoma n'umurongo wa 24. Iki ni igice kitwerekamo ahantu hari umukenyezi, batwereka batubwira umukenyezi yitwa Abigayili n'umugabo wiwe Nabali. Yesu ashimwe cyane. Uyu Abigayili cyo nagomvye kumuvuga ko nuko turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi. Nifuje rero kwifuriza abakenyezi bose iri jambo ryo muri Samuel wa mbere igice cya 25, umurongo wa 23 na 24. Aho batubwira ko Abigayili yari umukenyezi w'ubwenge. Ibyo turabisoma ku murongo wa 3, no batubwire ico Abigayili yarari, umukenyezi wa Nabali. Nico Nabali yarari babitubwira ngaho nyene muri iki gice. Nabali yari umugabo wiwe. Uyu Abigayili baratubwira yuko yari umukenyezi w'ubwenge kandi aciye bugufi. Uyu murongo wa 23 turavuga ngo nuko Abigayili abonye Dawidi ava ku ndogoba yiwe vuba, akubita inkoro hasi aramunamira. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 24 haravuga ngo yitembagaza imbere y'ibirenge vyiwe, aramubarira ati mwami wanje, ico cyaha abarije ugiharurako. Ndakwingize je umuja wawe, zirikana nico nkubarira umwami wacu w'icubahiro. Uyu mukenyezi rero baratwereka ingene yaciye ubwenge, ingene yaciye bugufi. Yari umukenyezi azi kuraba neza ivy'urugo rwiwe akabicungera, akamenya kugorora ivyagoramye, nubwo umutware yoba yabigoramitse agashobora kubigorora maze bikagenda neza. Ndabifuje ko abakenyezi b'ubwenge muri mwaka tugiye gutangura muri uko kwezi tugiye gutambukiramo, ndetse no gushika ku kindi gihe zose kuja mu munsi mukuru w'abakenyezi, mu abakenyezi b'ubwenge bashobora kugombora urugo rwabo rugeze mu bibazo, bashobora gufuka amafuti yabo batunze mu rugo, bashobora gufuka amafuti y'uwo babana nubwo byo bavyagenze gutyo. Si ngombwa rero umukenyezi w'ubwenge ngo agendera avugira hejuru, agendera atangaza ivyo mu rugo rwiwe, agendera avuga ngo umugabo wanje ameze uko, urya nta kigenda, uko umuvuga kose aguma n'umugabo wawe. Rero Yesu abaho umugisha, nta nundi muntu uzomuha n'umugabo wawe, ariko uca ubwenge umenye kubakisha urugo rwawe amaboko yawe. Uyu Abigayili biratwereka ingene yagoroye, aho umugabo wiwe yari yanse guhereza abamugiriye neza, bamufashe gucungera imitungo yiwe mu bugaragwa, yanka kubaha ibyo bamusavye, maze nabo baca bagira imigabo mibi yo kuza guhonya urugo rwose, aho atamwana w'umuhungu n'umwe yari gusigara, aha atagisigara cari kubaho. Rero Yesu abaho umugisha kandi abigishe guca ubwenge no kugorora ibigoramye no guteramira ingo zanyu. Yesu abahezagire.